warantumye umutayobewe. Indirimbo zaririmbwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 960 na n'uyu munsi ziracafise akanovera. Ni muri iyo ntumbero hatunganijwe igiteramo gihuza abaririmvyi ba kera kugira ngo abaririmvyi b'uyu munsi babarabireko akarorero keza. Ni indirimbo tukiriko turumva ubu, twumva mu makaraoke, twumva mu maradiyo, mu mateleviziyo, n'ubu ziracaryoshe. Ariko benshi ntibazi ngo ninde yayiririmbye, ese umuntu yarapfuye, uyo muntu aracahari. Donc turazumva tutazi uko zahabaye cyangwa uko vyagenze. Hama kandi nimba igihari nuko yari ifise message, nuko yari iryoshe, yarimo ikindi kintu gituma ishobora kumara iyo myaka yose irenga 40 igihari. Mugabo turaba ugaruka g'ururirimba indirimbo ukwezi kumwe amezi abiri ntisura kuvuzwa. Donc le but c'est que twari dushaka yuko abo bantu ba kera bagihari bashubwire abo bibanga bakoresha kugira umuziki wabo ubu kiryoshe. Kwa tumaze imisi ko turakorana n'abantu ba kera baratubwira vyinshi uko ngire babigenza. Kera batubwira ko bashobora kwandika indirimbo amezi abiri kuko bariha umwanya ukwiye wo gushiramo ijambo, kurikuramo, kurifuta, gukorana hamwe. Ariko abubu benshi simvuze bose benshi bandika indirimbo muri studio. Bandika indirimbo muri studio ikaryoha iyo misi ibiri ukwezi kumwe kacihebwa kubera ikintu wayifatiye umwanya. Ntiwayanditse uvuga ati mbega ngira ntange message yahe. Si kuvuga kera mu ndirimbo zaba harimo izo kureshana, harimo izo guhayagiza igihugu, harimo zose. Ariko habi yo kureshana warumva ko ifise ijambo riryoshe. Gushika n'ubikivuza. Nyinshi muri izo turacazivuza. Rero urumva nuko dushaka yuko babigisha gufata uwo mwanya. Ibizoherera mu giteramo gusa dushaka ko yoba projet ibandane kugira ugaruka gubu n'ubutazi Burundi arubone mu ndirimbo ko ndibuka ndi umwana uri kuraraba indirimbo warabona rugura ahantu utazi kubera umuririmbyi kanaka. Rero dushaka ko nabo ubu badaheba kuririmba ahubwo biga ukundi kuntu babigenza kugira imiziki yabo igira akanovera. Ico giteramo c'indirimbo za kera kizoba gifise ico gitandukaniyeko n'ibindi biteramo vyahora bitunganya. Akabijya kacu nuko bizoba bitandukanye n'ibindi biteramo dusanzwe dufise ngaha, dusanzwe dukora ngaha, nuko atandirimbo izovuzwa iri yabaye mu nyuma ya 2005. Ni indirimbo za kera gusa gushika igiteramo gihere. Haba bubu haba bakera bazofashanya kuririmba inzo n'abitavye Imana bacanca misi ba Matata ba sinzi nkayo Leonard bazobaririmba indirimbo zabo. Hama kabije nuko itariki twatoye tuzoba dufise ico biti congé bukeye ya fête de l'unité, umunsi mukuru w'ubumwe. Iyo fête de l'unité irafise indirimbo z'ubumwe, irafise indirimbo bagiye baririmbira hamwe abo bantu bitavye Imana. Donc bazoziririmba uwo munsi kwa tuzoba turiko dufeta ubumwe. Nibaswa kabije kakarura niyo congé. Igiteramo kizoba tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri mwiza azoba umunsi wa Mungu wa mbere ni congé. Kizobera aho bita kuri Van Beach. Van Beach ni plage ya nyuma ngira. Hama kwinjira kubera ko ni igiteramo kigizwe n'abarinzi bashika 30 abakera ubu abamisisa ababuzinanga. Ni igiteramo gisaba uburyo bwinshi cyane gose. Rero urumva twavuze ati ubu nyereka dukorere ahantu dushobora kwakira abantu bake canke benshi bashoboka utazozogire binini. Rero kwinjira ni gisanzwe n'ibihumbi 5 by'amarundi. Tike bita VIP ni ibihumbi 100. Hama uwifuza guterera n'amajana 2 kutuga mwe twita tike sponsor. Bihinda vyose vyahindiriye uri eka warindanga mu